Yesu ashimwe, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Izina nitwa Alain Michel Bigirimana. Ndabahaye ikaze mu kiganiro ijambo ry'ubugingo, aho tubandanya inyigisho twatanguye inzira 9 Imana koresha mu kuvugana natwe. Nizo nyigisho twari tugezeko. Rero twaravuganye ibintu bitandukanye. Uheze twaraganiriye turaganira ndababwira ko Imana iratuvugisha iciye mu bihe ducamwo. Imana yakoresha ibihe ducamwo kugira ivugane natwe. Akenshi Imana iriko iragucisha mu kintu, hariho message idasanzwe ibiriko iraguha. Ushobora kuba kumbura ari ibihe by'umunezero, ibihe byiza uri kuracamwo, ugasanga muri ivyo bihe by'umunezero, muri ivyo bihe byiza, muri ivyo bihe byo gutsinda, muri ivyo bihe bya success, hari ico Imana iriko iravugana nawe. Cyangwa ushobora guca mu bihe bigoye, ibihe by'umubabaro, ibihe bitanezereye, ariko ugasanga muri ivyo bihe hariho message Imana iriko iraguha, hari ivy'Imana ikenera kukwigisha. Rero biciye muri experience y'ubuzima, mu byo tugenda ducamo buri munsi yose, hariho Imana ico ibigomba kuvugana natwe. Rero Imana kandi iravugana natwe biciye mu ijwi ryumvikana, la voix audible, ijwi ryumvikana. Imana ashaka kuvugana n'umuntu biciye mu ijwi ryumvikana, nka kurya nkuko uri kuranyumva. Bibiliya iratubwira, twereka umukozi w'Imana yitwa Samweli akiri umwana mutoya. Bibiliya iravuga yuko Imana iramuhamagaye ati ewe Samweli. Hanyuma Samweli aca yibaza yuko ari Eli umuherezi amuhamagaye, aca agenda kwitaba Eli, aravuga ngo mbega niwe wampamagaye, ni mwebwe mwampamagaye? Aritaba. Hanyuma aramubwira ati Jesse nigeze ndaguhamagara. Hanyuma ubwa kabiri aca arasubira inyuma, agenda kuryama. Hanyuma ryajwi riramuhamagara ubwa kabiri, hanyuma aca agenda kwitaba Eli. Eli aramubwira ati jewe sinaguhamagaye, sije navuganye nawe, sije naguhamagaye. Hanyuma aca arasubira inyuma. Hanyuma Imana irasubira hamagara Samweli. Hanyuma Samweli asubira kugenda kwitaba. Eli aramubwira ati sije naguhamagaye, sijewe naguhamagaye. Ati ni uwongera kumva iryo jwi riguhamagara, uce witaba uvuge ati sabwe Mana, ndateza amatwi, vuga kuko ndateza amatwi. Rero Imana ariko iravugana na Samweli mwijwi ryumvikana, ariko Samweli ntiyari bwatahure ijwi ry'Imana. Imana kandi iravugana natwe biciye mwijwi ryo mu mutima. Imana iravugana natwe biciye muri conscience. Umuntu wese arafise hariho ijwi ryo mu mutima, hariho ijwi rivugana nawe rikavuga ati ntukore iki, ugasanga rikavuga ati ntukore kino kibi, ntubeshe, ntujaha. Imana yashobora kuvugana nawe biciye mu ijwi ryo mu mutima, biciye muri conscience yiwawe. Hariho n'ubundi buryo Imana ivugana natwe. Imana irakoresha Mpwemu Yera. Mpwemu Yera aravugana, arakominikana n'ijwi ryo mu mutima kugira ngo akwemeze ko iki kintu kivuye ku Mana canke kitavuye ku Mana. Mpwemu Yera kenshi aratwongorera nk'abana b'Imana. Biravuga ngo abarongorwa na Mpwemu w'Imana nibo bana b'Imana. Umwana w'Imana wese arafise uburenganzira bwo kurongorwa na Mpwemu Yera, kubera ko ni umwana w'Imana. Rero Imana kandi iravugana natwe biciye mu kwemezwa neza mu mutima, les assurances, kumva ufise assurance, kumva ufise ukwemezwa. Ariko nagoma ndababwire muri bino bintu 9 byose Imana ikoresha mu kuvugana natwe kugira ngo ushobore vy'ukuri gutahura ijwi ry'Imana, kugira ngo ushobore vy'ukuri kuronka uko kwemezwa neza mu mutima yuko ari Imana ikiravugana nawe. Ukwiye kugiranira ubusabane n'Imana, ukwiye kugiranira intimite n'Imana. Hari abantu badafitaniye ubusabane n'Imana. Ni gute uzomenya ijwi ry'Imana utegera Imana? Ni gute uzomenya ukungena Imana ivuga utayegera? Ni mu kwegera Imana, ni mu kwimenyereza gusoma ijambo ry'Imana, ukagira ijambo ry'Imana ryinshi muri wewe, nibyo bizogushoboza kumenya imvugo y'Imana. Ni wamenye ivyanya kutahura neza ico Mpwemu Yera avugana nawe. Urakwiye kugira ubumenyi bw'ivyanditswe, urakwiye kumenya ico Bibiliya ivuga, urakwiye kwamusoma Bibiliya kugira ngo Imana niyavugana nawe biciye mu buryo butandukanye
butandukanye umenye ico Imana iriko iravugana nawe. Rero nk'umwana w'Imana urakwiye kugira umwete apana kubwira Imana gusa ariko kumva Imana ico ivugana nawe ugatahura ico Imana igomba ku buzima bwawe. Nivyo bizokugurura imiryango idasanzwe, nivyo bizogutahuza ico Imana igomba gukorana nawe, nivyo bizoguha kumenya inzira ukwiye kujanamwo, ukwiye gucamwo. Rero muri detaye z'ubuzima bwawe, mu duce tugize ubuzima bwawe, Imana irakeneye yuko yisunga akaba ari kurongora. Rero uzoyisunga gute? Uzoyisunga mu kuyumviriza. Hari ikintu gikomeye dukwiye gukuza nk'umuco. Iyo turiko turasenga, abantu benshi iyo bariko barasenga akenshi barabwira Imana ariko ntibayiha umwanya kugira ngo nayo ibabwire. Ariko iyo uri kurasenga urakwiye gufata umwanya wije gusenga, waje kubwira Imana vyose urakwiye gufata umwanya w'agacerere, ugahora ugacereza, ugawekera imbere y'Imana kugira ngo wumve ico Imana ivugana nawe biciye mu ijwi ryo mu mutima, biciye mu zindi nzira, ukumva ico Imana ivugana nawe. Kuko Imana irakenera yuko uyibwira nayo ikakubwira. Irakeneye kukumva uyibwira ibiguhanze, ariko nayo irakeneye kumva by'ukuri, irakeneye kubona uditega amatwi. Mbega ninde muri mwebwe yo telefona umuntu hanyuma akamutelefona mugabo ntarindire ngo nawo uwo muntu amwishure? Uwo muntu yo canke wobwira ukagumuvuga hanyuma niwitege yuko uwo muntu uko muraganira nawe akwishura. Nibaza yuko aho ubaye nk'umusazi. N'uwo muntu uriko muraganira yo kubona nk'umusazi. Kuri telefone utelefone umuntu ukavuga hanyuma nturindire ngo nawe akwishure akubwire, wocumera nk'umuntu mengo yataye ubwenge, yataye umutwe. N'Imana turakwiye kuyifata nk'umuntu, kujya umuntu akeneye ko nawe umwumviriza, nayo Imana yakeneye ko nayo tuyibwiye itwumviriza, hama natwe tugacereza, hanyuma tukayumviriza, hama tukumva ico Imana ikiravugana natwe. Imana irifuza kuvugana natwe, Imana irifuza kutwigisha, Imana irifuza kuduhishurira byinshi. Rero twige gutega amatwi Imana kugira ngo uturongore, itubere umurongozi w'ubuzima bwacu. Imana irifuza yuko tugiranira imigenderanire nka kujya kwa papa n'umuvyeyi n'umwana. Imana irifuza ko tugiranira imigenderanire nayo. Imana ibahezagire. Nizera yuko mwatahuye. Niwagira ikibazo kuri izo nyigisho cyane wagomba kumenya byinshi, hariho ayandi audio, hariho ubundi butumwa, hariho izindi nyigisho twacishije kuri runo rubuga. Rero ndagutumira kandi kugira subscribe kugira ngo inyigisho shasha zije ziraca kuri no rubuga ziwanje zije zirabashikira vyoroshe uko shize kinyigisho nshasha zibashikira. Murakoze. Yesu abaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.